ufite isezerano ubuzima bwawe bukaba buhishije hamwe na Kristo mu Mana. Ubwo buzima bwawe bumaze kugenda hariya, ibisigaye si probleme yawe. Wewe ukeneye kuja muri presence y'Imana, ugahimbaza Imana, ukavuga ubunini bw'Imana, ukavuga Imana ibiyo byose birakuraba. Kenshi turarado sinziriye twiyumvira dutekereza bigenda gute by'afere yawe, kuko ntukibaho ni Kristo abaho muri wewe. Nimba Sara yarashobora kubyara, nanjye ndashobora kubyara. Nitugendera kuri gahunda y'abana bantu, tugendera ku mategeko y'abana bantu. Amategeko yacu aba iwacu si hano, iwacu ni hehe? Mu ijuru. Turi ingenzi, turaba ambassadeur, turaba serukizi, tuserukira umuntu ari hariya, ntari ngaha physiquement, ariko ari ngaha biciye muri twebwe. Luka 15 umurongo wa 27 gushika 31. Imbere y'uko dusoma hano, shaka kubabwira inkuru umwana w'icyangazi. Hari umuntu ayizi? Muramaze kuyumva? Iyo nkuru ivuga gute? Habaye iki? Habaye iki? Nta numwe azi iyo nkuru. Umwana w'icyangazi yagize iki? Yagiye se wiwe ati ndashaka umugabane wanje, sivyo? Mu bisanzwe imico yo muri Israel kenshi isa n'iyiwacu. Rero byasaba yuko aronka heritage yiwe ari uko se wiwe apfuye. Aravuga ati je nshaka kurindira ko mutamapfa, ndashaka kuryoherwa. Ndashaka ko ndaronka ayo mafaranga, cyangwa musaba ati numpe mugabane wanje. Se wiwe aramuha, akiriho aramuha, ariko hari undi muhungu we yasigaye ngaho. Uwo muhungu agenda mu biki kunezerwa. Aja mu nzoga, aja mu maraya, aja mu bintu byose, aja mu boîte de nuit, aja gusambuka. Arasambuka amafaranga yose agira gute? Arahera. Aheze ashagenda gusaba akazi kugira ashobore kubaho, bakamufata nabi kugira nahasigara asangira n'ingurube. Ingurube murayizi? Hanyuma maze kugira ahantu ari yumvira ati je niko sangira n'ingurube, ariko kwa data, amen, abakozi biwe barajya brochette n'inyama n'inkoko. Ati kweke jenje n'ingurube kandi bakozi biwe baba papa bajya neza. Ati rero reka ngende kusaba papa amakazi yo wumva kameme turasangiye amaraso. Amakazi nanje nshoye gufungura nk'abakozi biwe. Haleluya. Ariko inkuru rero ndende ngene imeze, icyabaye aje se wamubonye yaranezerewe. Acagira umunsi mukuru. Acarabaga n'imasa, agira inyama, baragira fete. Hanyuma icyabaye rero, wa mupfure wiwe, wundi yakora rima, akora akora, atashe asanga akiri kure yumva umuziki. Yumva baranezerewe abantu bose ko arasirimba. Shavuga ati abaza abakozi ngo habaye iki? Hari umunsi mukuru ukora ton frère, mwene wanyu yagarutse. Cyo yarashatse ko nshaka gusoma byose. Asome kwa 27 kwa Luka 15 Pio verset 27. Aramwishura ati murumuna we yaje. So yamubagiye yashura inuze kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira. Aranse kwinjira. Se arasohoka aramwinginga. Maze abwira se ati raba iyi myaka ingana itya nagukoreye, naho nigeze kwanka ico wangeze ko, nanje naho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Maze uwo mwana wawe aje, yamaze ivyawe abisambanisha, umugabira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati mwana wanje tubana iminsi yose. Ugeze ku mugongo kangahe? 31? Gerageza gatoya bazugeze ngaho. Nashaka tufate cyane cyane umurongo 31 kugira utahure ino nyigisho. Iyi nkuru ufate ko ari so wawe wo mwijuru. Abari ngaha bisokara abana b'Imana murafise so wanyu wo mwijuru. Amen. Iyi nkuru nikisigura turabana b'Imana, turafise papa wo mwijuru, sivyo?
agira mwishure ababaye ngo nukwera ngo agiriye fete uwundi bavukana je namani ngari ko nakora je nkora ibyo ntumye byose ariko uriya yabaye ikigaba araje ni ugiriye fete je na fete wangiriye mumvirize rero 31 ngene yamwishuye 31 nawe aramubwira ati mwana wanje tubana iminsi yose kandi ivyanje byose ni ivyawe Alléluia. Mon frère, ça veut dire que mon enfant lui dit au père, tu es toujours avec moi. Wama uri kumwe nanje. Nayise ngo ubushobozi bw'isezerano nakuyita ngo kubana nawe. Alléluia. Ubushobozi bw'isezerano ari isezerano riri hagati isezerano muri sens ya alliance. Amen. Iri hagati ya se n'umwana. Haleluya. Bifise ubushobozi. Ariko ngaha isezerano ryariho hagati nawe n'uyu mwana n'uri yagiye mu maraya hasanzwe iyo sezerano y'amaraso yari isanzwe ihari. Ariko itandukaniro rihari nuko ujya yama ari kumwe nawe. Twumva icyo cyo kubana nawe, kugumana nawe, kugendana nawe, ahaja hose ugumane nawe, numuveko. Umwumireko. Iyo umugumyeko ukamana nawe bivyara iki? Ivyiwe n'ivyawe. Yigisha rangiye. Ashobora gutahuye nyene. Akakantu gatahuye yuko niwagumana nawe, niwagendana nawe, ukamwisunga, ivyo ujamwo vyose, ntagira icyo ukora mutari kumwe. Aguma kubona, aguma kumotegwa, akubona ahantu hose ivyiwe n'ivyawe. Nivyo harabaye inyigisho zishaka kudeturuna ivyo ngo ivyiwe n'ivyawe, abantu bagashaka kugara ku bintu ngo ni vyacu. Mugabo ni vyanyu gute? Ni vyanyu kubera ari ivyiwe, kandi bini vyanyu kuko murabiwe. Mwana majambo biherera kuri we. Yabahaye gestion, pouvoir de gestion. Amen. Ujera ivyiwe nico gituma kenshi cyane ivyo dusaba Imana ni vyacu. Kubera ivyiwe ni vyacu. Amen. Ariko rero nukumenya ico iyo kurasaba uyu muhungu ntiharebwa atahura neza ko ivyiwe ari ivyiwe. Katuvyume neza tuje mu sanaro rishasha cyane tuje mu kreno wa mbere cya gatatu 1 Corinthiens 3 harakomeye ngaha murongo wa 21 gushika 23 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 à 23. Imana dufashe tubitahure. Nuko ntihagire umuntu yirata abantu canke yishimira abantu kuko vyose ari vyanyu. Vyose ni vyande? Vyanyu bande abizera. Haleluya. Ngo vyose ni vyanyu. Yego rabuza umurongo butanguye igice cya mbere mu cya gatatu mu gitanguye hejuru yako vuga ikintu cyitwa ishari. Bamwe bakishimira abandi, bamwe bakishimira Paulo, abandi Apollo. Sivyo? Abandi bagashavura gukora naka. Je twe dushaka uyu. Ariko ngo vyose ni vyanyu. Bandanya. Ari Paulo canke Apollo canke Kefa canke isi canke ubugingo canke urupfu canke ibiriho canke ibizoza vyose ni vyanyu. Namwe muri aba Kristo. Ibira ngo vyose ni vyanyu, mumbirize vyose ni vyanyu. Namwe muri abande? Muri aba Kristo. Kristo n'uw'Imana. Ndashaka kuronka abajene bane ngaha. Abajene bane. Siko mureko bitahura. Haleluya. Abantu bazi gushakira umugisha. Uyu yama mu bambere. Uyu ni vyose. Sivyo? Ngo vyose ni vyanyu. Uyu ni wewe. Umwana w'Imana, sivyo? Uwizera. Uyu nawe ni Kristo. Sivyo? Bavuze ko vyose ni vyanyu. Uyu nawe ni ndiho. Entre guillemets. Siwe. Ariko ni tufate ko ari ndiho. Mwavyumvise? Uyu ni vyose. Vyose ni biki? Bijya ukeneye wa mutwaro wawe. Amen.
wa mutwaro wawe uhanye n'ubugombe bw'Imana. N'uyu sivyo afashe ikibanza cy'umutwaro. Byose n'imigisha byose ni ibyawe. Nawe uri uwa Kristo. Amen. Kristo nawe nuwande? Ndiho Imana. Sura mu murongo reba naba ngaha. Muze mumvirize buraba jewe. Wanyuma. Vyose ni vyanyu. Byose ni vyanyu. Wabyumvise? Byose ni vyanyu. Wabyumvise? Byose ni vyanyu. Namwe muraba Kristo. Kristo n'Uwimana. Kristo n'Uwimana. Komera Imana amashi. Urakoze. Haleluya. Garuka. Tugire ko sinzira kubaruhisha sivyo. Dusimbire muri Colossiens 3 verset 1 à 3. Tumve ko bijana mu None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo. Murondera ibiri hejuru. Maze mbwira gatoya. Kuzuranywa na Kristo rukuvuga iki? Abapfanye na Kristo bakazuranywa na Kristo. Ibyo muzabitahura neza ni mwasoma mu Roma igice cya 6. Haleluya. No musi nashatse kugerageza gutuza ntiruka cyane kuko birakomeye iyo turiga. Amen. Abazuranye na Kristo nuko kugira uzuranye na Kristo ubanza gupfana nawe ukazukana nawe. Baroma 6 sivyo? Umurongo wa 4 kuri Romains 6:4 bivuga ngo umaze gupfana nawe ukazurana nawe ushugendera muri nouveauté de vie. Ubuzima bushasha. Amen. Gupfana Kristo nuko hajya batiza amazi menshi bagushaho amazi menshi ukagaruka upfaye na Kristo ukazukana nawe. Ivyo rero nivyo byatumye nemera kubatizwa mu mazi menshi. Nana byanse. Bikizo navuga nti jewe ndi umwana nabatijwe ntimusoko kumbara ivyonye. Ariko arambwira ati kugira uzukana na Kristo ubanza gupfana nawe ukagera ikirenge mu ciwe. Hamukazuka hajya gushaho amazi bakabuzana gutya urazutse sivyo? Nje gituma ukijijwe ukakira Yesu urafise uburenganzira bwo kuja mu ijuru. Haleluya. Ariko udapfanye na Kristo uzukane nawe mu mazi menshi urafise limite spirituellement. Urafise ugarukira. Nje gituma umuntu wese yakiriye Yesu ndagutera intege uzupfane na Kristo mu mazi menshi uzukane nawe. Kuko niwazukana nawe uzogendera muri nouveauté de vie bundi buzima bushasha kurundi rwego. Imana ishimwe. Ibi turabe rero mu Colossiens 3 nabapfanye na Kristo bakazuka sabizera gusa Kristo mu vyumve. Amen. Kuko umurongo utangura ku murongo wa mbere ngo si donc vous êtes ressuscités avec Christ nimba mwarazukanywe na Kristo. Haleluya. Umatabuye ngo si mabyivise si bisigura ngo hariho condition. Ivyo nuvuga Paulo akarandika avuga ngo ivyo ngira mvuge bikora ku bantu bapanye na Kristo bakazukana nawe. Haleluya. Amen. Murongo wa 3 rero usomye. So bari twumve mu 3. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe hamwe na Kristo mu Mana. Haleluya. Uyu mugabo ashaka kwarigira hariya petete kaje ku ruhande kuri uyu murongo sivyo? Ariko turashaka kuvuga twavuze yuko uyonye ari vyose ariko reka tumugarukane tumwite ko ari ubugingo. Uyu n'ubuzima sivyo? Ubuzima bwawe yavuga ubuzima so kubaho gusa nuvuga ko ikintu gituma ugira inguvu ubaho ubuzima bwawe n'uyu uyu ni wewe sivyo? Ubuzima bwiwe subiramwe rero murongo. Soram. Kuko mwapfuye uyu yapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishijwe uyu hamwe na Kristo. Aranyegeje hagati ngaha. Ubuzima bwawe uyu ni Kristo uyu ni Imana data sivyo? Ubuzima bwawe ni warapfuye burahishije buranyegeje. Haleluya. Uyu nawe yarapfuye niyigire mu kibanza nimba warazvutse kandi na Kristo. Haleluya. Kuko ikituma kenshi ubuzima bwacu buri andanje ujya mugabo nashaka kuva ngaha agoba ari muzima ariko akwiye gupfa. Ndavuze ni pfa. Jakweli pfa
pa pa. Avye amen mwese mwijuru wavyumvise. Ukeneye gupfa kuko udapfuye uyu mugabo acaguma ngaha. Acaguma aha. Hai ndashaka ngo wabu ndi yapfuye azuke gatoya. Jire urashaka kuza. Haleluya. Jire aza ndamana musaba imbabazi kugira afate hori goye y'umuntu yitwa Lucifer. Satani. Sivyo? Uyu mugabo ariko arondera uyu, ariko arondera uyu. Sivyo? Kugira muronke, kugira ronke uyu, Satani kugira kuronke wewe, yataka ibi. Yataka ubuzima bwawe, yataka umugisha wawe, yataka ubutunzi bwawe, yataka umwana wawe, yataka umugore wawe kugira ronke wewe. Haleluya. Ubuzima bwawe nibwo arondera. Uyu muduga nimba Satani ateye akazi kiwawe, akazi ndakakeneye kuko Satani azoza gakoramo, azoza gukora muri biro yawe na rimwe, ariko icyo ashaka kwataka ngaha kugira wewe ugume ubabaye widoga, uko widoga kose, uko ushavura kose, ugume uri muzima. Amen. Kugira bari abantu babiri ntibagire icyo bakora, ashaka kubigizayo, sivyo? Rero uyu umugisha wawe kugira ushobora kuba hagati y'abantu babiri, amen, bisaba ko uyu agira gute? Apfa. Haleluya. Swirupfe rero. Gupfa ni gupfa kuri kamere, gupfa ku byifuzo byawe, kushira kugira ubwira Imana ngo ndagize holeme, ndarekuye byose ibyo ushaka. Haleluya. Iyo upfuye rero uyu mugabo asigara nabiki ibi nabyo akeneye kuko ibinya byatatse bigira replique kuri uyu, hama kabda shaka kwegera uyu uri yapfuye uyu acha mukwege ukuboko mukwege mutware hariya hagati yayo. Haleluya. Haleluya. Nico gituma muri Yakobo igice cya 4 umurongo w'indwi ngo muresiste Satani ngo azogira gute? Hunga. Hunga. Atiye guhunga wa. Nukuvuga yuko ahunze nde? Ahunze uyu. Ahunze uyu. Ahunze Kristo. Kuko nashaka kwiyazata ngo yatake gaha hari Kristo. Haleluya. Haleluya. Igituma ubuzima bwacu buri expose, haleluya, ntidushaka gupfa. Ntitatahura isezerano. Amen. Isezerano warigize ubuzima bwacu burahishije hamwe na Kristo mu Mana. Singenda bisigura ngaha. Icupa ngira yaba ari kimwe kintu. Aya mazi, hariho aya mazi ari muri icupa. Amen. Wofata akantu kagaterera muri amazi, aho kantu kazoba gahishije hamwe n'amazi mu icupa karindani. Sivyo? Urashobora kubona akantu wataye nk'ibiye wataye indani, irino biye rirahishije hamwe n'amazi mu icupa. Bisigura ko Satani kugira ngo iyo biye bisaba gutobora icupa akarengana n'amazi, nawe navyo ashoboye gukora neshejwe. Haleluya. Wow, muravyumvise rero. Administration irafasha. Amen. Wow. Kumenya ngo byose ni igwanyu. Ngo muri Kristo murayishije hamwe na Kristo mu Mana. Ivyo biba ryari iyo hari isezerano hagati yawe. Mbega isezerano bya gute? Petero wa mbere 6:2. Turayiryo sezerano ngo ndiko navuga iryo ryo. Ko mwibuke yuko mu isezerano rya kera hari Imana ashaka kubohora ubwoko bwayo. Amen. Iyo Imana ikora niki? Imana yafata yashaka kurunga umarayika. Kabwira abanyisirayeli ati haraje umarayika afise inkota. Haleluya. Turi kumwe? Inkota yo kwica. Apana mudayimoni, umarayika. Sezerano rya kera. Avuga ati aho nzosanga, inzu zosanga tamaraso ari ku byango, abo bantu bose barapfa. Rero abantu bazi isezerano
bashira amaraso ku muryango cyangwa bagashiraho agatambara gatukura, bashira agatambara gatukura ari ikimenyetso cy'amaraso. Amen. Kandi agatambara gatukura kari ku muryango ni ishusho y'amaraso. Amaraso yaba kuravuga no amaraso ya Yesu n'umunsi bisero ryashasha, sivyo? Umuntu yakijijwe akakira Yesu umwami n'umukiza, hari ikimenyetso cy'amaraso mu buryo bw'impwemu kiri kuri we gituma inkota itamukorako kubera ayo maraso. Haleluya. Reka turasome muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo w'I9 n'uw'I10. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Bande mweho abizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, sivyo? Ngo bito gute? Ubwoko, un peuple élu. Haleluya. Bega ko mutanezerwa n'iryo sezerano. Ko mutanezerwa ko mwaratoranijwe. Bakuye ngo baratoranijwe, nuko yuko hari abandi batararonka ayo mahirwe yo gutoranya. Bakiriko barazezeta mu isi. Bariko bakira baja canke imbata za Satani. Ariko wowe waratoranijwe. Amena. Ufise ikimenyetso kuri wewe cy'amaraso ya Yesu. Hari isezerano hagati yawe na Yesu. Amen. N'Imana bice amaraso ya Yesu bituma Satani agutinya. Amen. Bandanye umurongo. Muri abami n'abaherezi. Abami n'abaherezi. Muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye. Ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo. Keza ngaho. Kera aho shamuze neza ngo nta bantu twarimwo. Hari abantu bishimira ibya kera. Kera nkiritera nkadisema yo abakobwa bambonye, abahungu bambonye, nta muntu warimwo. Kera nahise amataye, nta muntu warimwo. Kera nahise amaremorke, nta muntu warimwo. Muri Efeso 2 bango twari kera tugipfuye. Ko Paulo yandika twari dupfuye. Umuntu atarakizwa ndacagira igifuwa agira amafaranga arapfuye mu buryo bw'impwemu, nta buzima afise. Ariko no musi piro bandanye umurongo. Ariko noneho muri abantu b'Imana. Muri abantu b'Imana. Kera ni mwari bwagirirwa imbabazi. Kera ni mwari bwagirirwa imbabazi. Ariko noneho mwarazigiriwe. Biranangaza ngene abana b'Imana ni gake bashima ko bagiriwe imbabazi. Ni gake bashima ko Imana ifite imbabazi. Barashobora gushima ko baronse umugabo, baronse contrat, ariko ntibashima imbabazi z'Imana. Kuko imbabazi z'Imana nizo zizotuma ushobora kuja mu ijuru. Nizo zizotuma uronka ubugingo budashira. Shaka kuronka ibintu byose. Amen. Shaka kuronka imiduga yose, shaka kuronka amazu yose, ariko ta mbabazi nubusa. Imana ishimwe. Hari umurongo ukora umwanya uragiye duse byinshi byo kuvuga. Murashobora kuhandika kuri abakono ba mbere igice cya 6 umurongo wa 20, 1 Corinthiens 6 verset 20. Ndakunda ko bavuga ko Yesu yaradukoye, yaraducunguje amaraso yiwe, bizahashete. Haleluya. Amaraso yiwe ni yaducunguye. Cheke yakomeye murongo muwandike. Petero wa mbere igice cya 5 murongo w'8 nyine muwandike. 1 Pierre 5:8 havango Satani ngo ameze gute? Ameze nk'intambwe igira gute? Itonoma igumirondero wewe wagira gute? 1 Pierre 5:8. Amen. Abanyefeso 4:30, Efeso 4:30 avango ngo ntimuhe akaryo Satani. Ne donnez pas accès. Haleluya. Nikutoa akaryo Satani nigihe uvuye kuri position. Abasoda gutura abasirikare ba Kristo siko jamwe Imana ivuga. Umusirikare aguma kuri position yiwe. Iyo ataye position umwansi agira gute? Uyaguciye ngo muri meze gute? Iryahumye yakanure yose. Haleluya. Ano mirongo nikabereka Abagalatiya 2:20 mwandike naho nyene Galate 2:20 abago si nabambanye nande bamugabo nabwira ngo pfa ukwiye kubambwa, apana kubambwa wenyene, ubambwa na Kristo. Haleluya. Ariko ngo nimba ndiho sije nkiriho ninde? Kristo ariho. Mwawanditse Galate 2:20. Wone namusaba somerero mukanya. Tugasome Matayo 26, 51, 53,
Matthieu 26 51 53 mbere ko hasoma ngoma tuje mu rundi gice ca kabiri c'inyigisho gice ca mbere cahetse gice ca kabiri c'inyigisho ikintu mu Imana yamhishuriye tutahure ko ibitubako iyo uhagaze muri Kristo iyo ubuzima bwawe bunyegeje abanyarwanda bavuga kunyegeza buhishije iyo ubuzima bwawe buhishije uri kashe hamwe na Kristo mu Mana. Haleluya, haleluya. Niyo mara gushika aho hantu hahishije ndaguhanure nuveyo, genda ugumeyo, washaka kujyameyo nigute uhaguma. Haleluya. Tangura umunsi imisi yose n'amasengesho, wemere ubugombe bw'Imana niyo butandukanye n'ubwiwawe. Imana ishimwe. Umuntu yamaze kwemera kureka ubugombe bwiwe, ivyifuzo vyiwe, akavuga ati nubwo ndabishaka, nubwo ndavyifuza, nubwo ndabikeneye, nubwo ndabinyotewe, nubwo ndabirose imyaka myinshi, akavuga ati hamwe Imana itobishaka ndabihevye. Uwo muntu azogeze ku rundi rwego atabujyajya. Hari ababivuga ari ubujyajya, sivyo? Umenya gute ko ari ubujyajya bidaciyemwo cogera gute? Depression ya 3 jours. Wakurajya sivyo? Akuvuga uti hamwe bitoba nubwo ndabishaka ndabirekuye kugira ngo nkore ivyo ndiho ashaka. Iyo nifuje umuntu wese ari ngaha. Icyo nimbuga ikora mu mutima wawe imisi yose udakekeranya uvyemera. Amen. Kandi ukasenga imisi yose. Ivyo biri bikoze icya gatatu kiroroshe cyo kutidodomba. Amen. Nuzokwidodomba kuko uzotahura yuko ubuzima bwawe ntibukiri ubwawe. Haleluya. Amen. Ndabwire iyo ubuzima bwawe bwagiye hagati ya Kristo n'Imana Data ntugifise control kuri ubwo buzima. Ntibukiri ubwawe. Haleluya. Mu vyamwa vya mpwemu yera baravuga maîtrise de soi, ariko iyo maîtrise de soi umaîtriza la chair, umubiri wawe. Amen. Niwe ubetiza umubiri wawe gusa, ariko ubuzima bwawe ntugifise control yabwo. Nje gituma rero uri muri iyo position ibipfuye si kibazo cyawe. Sivuze ngo nubabara, ariko nta control bifise ko. Kubera iki? Vyose bifise amaboko yandiho. Ibipfa, ibikunda nukuvuga yuko ukwatatse asanze warapfuye. Inde muntu aza gukubita umuntu yapfuye. Namaze kubona umuntu yapfuye muri morgue, umuntu amaze kumubona ngaha. Ninde arabona umuntu yabonye umuntu ari muri morgue ukamufata ishati n'amafaranga yanje zana. Ari kiziga. Ninde yobwira cadavre ngo zana amafaranga yanje. Cyangwa bakakubita amakofi. Hawa nkubitiye kandi gukubita. Kubera ko ndamukubita kuko ni kiziga nye n'umurambo. Amen. Ntushaka kwishuza uzorinde baganduke uvuge ati je yaramperaniye muga ntumwishuza wewe kuko yaragiye fa. Haleluya. Ufite isezerano ubuzima bwawe bukaba buhishije hagati hamwe na Kristo mu Mana. Ubwo ubuzima bwawe bumaze kugenda hariya, ibisigaye si probleme yawe. Wewe ukeneye kuja muri presence y'Imana, ugahimbaza Imana, ukavuga ubunini bw'Imana. Kavuga Imana ibiyo byose birakuraba, narapfuye sinkibaho, sije nkibaho, niwe ubaho, niwe uzokwamubaho, uzabwanje muri wewe. Biraruhura cyane. Kenshi turarado sinziriye twiyumvira dutekereza bigana gute si afere yawe kuko nukibaho ni Kristo baho muri wewe. Yesu Kristo ahagasome nasome ahantu Yesu Kristo bagira mutware umuntu yitwa Petero. Petero ni ishusho y'umubiri, la chair. Petero wa mbere ariko ataruzura mu yera. Imbere ya Pentecote Petero yari ishusho y'umubiri ngene ukora uno munsi. Amen. Asome rero Mateo 51-53 maze umwe mu bari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe. Uri Petero
ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru, amuca ugutwi. Buno Yesu aramubarira ati, yamuciye ugutwi kugira protege Yesu. Amen. Yavuga ati ndakunda Yesu na umukora ko ninga jewe Petero mwenyewe. Aje guproteja uwo muproteja. Cyamana muri abantu bashaka kugwanira ishengero. Igikorwa cy'Imana ndahari Yesu nakiba ndahari. Yesu akwaza ati kubajyara ishengero ryawe. Ega wone umugore wanje n'umufiance wanje zoza kumutora. Nungore kumufiance. Inde muntu yakoye yamaze gukwa yagize dote ngaha baba ni batwereka baragize dote bari he? Bamwe batwereka ngaha bari he? Mwagize dote. Haguruka wewe uje mugabo namubaza ikintu kimwe. Wokora kubufiance wawe woshobora ngo sindakira mariage. Ubwatsi bukuzokuma. Nta umukorako. Kweriki natazi inkwano nuwanje ntiturabana ariko nuwanje ntagire wegera. Pierre yavuze ati murabe abanegere nimwasanga ko arasangira kai kweriki yatanze yamaze gutanga. Rero Yesu yamaze gutanga amaraso yiwe ku bw'icengero. Ntagire ukora ku ishengero. Ntagire ukora ko. Rero Yesu ngene yamwishuye soma twengene yamwishuye. Bandanye twumve. Buno Yesu ati vugira mu mikro subiza inkota yawe ahayo. Reka sha Petero wewe ugize umuhinga kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. Bandanya. Ugira ngo sinshobora kwinginga data nawe akandungikira ubunyene abamarayika barenga legiono 12. Legiono cyangwa legion ni groupe y'abasirikare 600. Gwiza na 12 ni bangahe? 72 apana abasirikare b'inyama n'amaraso baba marayika. Afete Yesu avuga ati nahoze umwe gusa. Apana 72,000 nahoze umwe gusa uriya mugabo yaciye nkorako. Rero jewe Yesu ndashobora gusaba data akadungika 72,000. Petero none wewe na 72,000 ninda komeye. Yesu ashaka kumubwira ati urazi jewe aho ndi nta afere mfise na Satani. Na afere mfise na Satani kuko jewe turi en connexion directe na data wo mwijuru. Amwe no musaba ije no musaba cyose turi kumwe sinkeneye wewe kugwanira nta mwana w'umuntu nkeneye ngwanira w'inyama n'amaraso ngwanira ndashobora nkeneye ikibazo ndavugana nawe. Mbega muravugana wewe cyangwa nkeneye kugwanire uhagaze hehe kuko ubuzima bwawe rugaba bunyegeje hamwe na Kristo mu Mana uzofite uburenganzira bwo kwivugira wenyine. Haleluya. Uzofite uburenganzira. Yesu ashaka kubereka rero jewe nubwo uyu mugabo yagira ntware kandi baranyica suko data ananiwe kuntabara. Hari ibibazo bikubako atari uko so wawe mu ijuru ananiwe gutabara. Ashaka kutabura yuko ibibazo byose urimo ntisigura yuko so wawe yananiwe. Hari ibibazo ushobora kubamo akakureka wenyene n'impaka afise intumbero. Nje gituma ngo vyose bikorera hamwe kuneza y'abakunda Imana bahamagawe. Namarabwiye ko umurongo usome wose sivyo? Home with 28 ngo bose bikorera hamwe kwa kundi Imana bahamagawe bijanye na dessein de Dieu n'umugambi w'Imana. Hari umugambi Imana ifise kuzima bwawe. Rero abakwariye ngo niwamara kwakira Yesu ngo c'est fini les problèmes arakubeshe. Désolé barakubeshe sivyo? Kuko hari ibibazo Imana igucishamwo ikanezerwa kubicamwo. Abamama bari ngaha kujya unezerwa umwana bakamutera rushinga nubwo arira uranezerwa kubera kire sivyo? Rero hari ibibazo ushobora gucamwo Imana ikabireka. Simvuze ngo ntusenge wakurasenga ntabwereke umuntu asenga iminsi yose. Umuntu aguma muri presence y'Imana iminsi yose atarindira kugira ikibazo ngo asenge, atarindira kugira ikibazo cya loyer ngo asenge, atarindira kugira imyaka myinshi ngo atanga gusenga.
umuntu asenga iminsi yose ameze nka wa muhungu se we yamubwira ngo turamana iminsi yose. Wewe turamana ivyanje n'ivyawe. Haleluya. Kwamana bisigura iki? N'umunsi mu gitondo imbere yo kuza ngaha yasanze hanze Shima arambaza mukobwa wanje kubwira icyo so kwigisha. Ngo kirite yambaza kwigisha iki? Agani ni birebire ngo yambwira ngo dabo bitogote titre guyi. Ndamubwira ngo sigura ngumanje amajambo make ico bisigura ngo bize kuza kuvuga nta kumusigura ivya alliance. Aha. Aravyumva rero mbona birakora mugora ndageza kumusigurira isezerano canke alliance yagati ya jewe nawe. Amen. Ndamwe akarero yuko ari umuvuze ndufise arasa umwana bangana vuga yuko uwo mwana wundi aje kunsaba ariko niyo nsaba hanza kwiyumvira kabiri kweka aje gusaba jewe. Agana ko wewe sinida kunsaba ndazi yubuze uri hafi yanje ikirato gitabuse ndakibona umuntu ari hafi yawe ibyaje rimwe byose babimenya ashobora kuba ari distance mu kindi gihugu mugabo muvugana iminsi yose ntuzorindira ngo statut gura ivye kora bamwo nzorindira fait part kumenya ko yabuze umuvyeyi nzorindira kintu abandi bantu ko bavuga ngo haba ikibazo naka yabuze son frère naka yagize ingorane ivyo ni n'abandi ko yikubwira kuko muramana. Umuntu mwamana niwe abana nawe muri byose. Niwe agira urubanza niwe azoba muri iyo komite niwe azoba mu bategura niwe azoba muri protocol kubera iki muramana. Mbega ndiho muramana mubona kangahe cyangwa iyo mubonanye uja kumubwira iki cyangwa uza kumubwira ingorane gusa mupfana ingorane mupfana iki rondera imigenderanire myiza hagati yawe nawe. Haleluya. Hano niwe hatahura uzokumva yuko iyo uri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Ubuzima bwawe wishije hamwe na Kristo mu Mana nta kintu na kimwe Satani ashobora gukora mu buzima bwawe atarekuwe. Amen. Cyubundi arigisha nako nigisha twakuzigira cyo w'ikorino ndiko negerekana yuko wa mareka wa Satani ndi ayumvise mareka wa Satani yaje gukubita ifunsi Paulo aba francophone barabaza none mareka wa Satani cyakwere dayimoni ngo ninde yamurungitse ngo ni Imana ngo mufashe kwera gute ngo guca bugufi birabazazanira kandi bari bazi yuko hari umuntu ashaka kuza gukubita ifunsi ari Imana imurungitse ariko ifunsi niba bituma uca bugufi ukaja mu bwami bw'Imana mu ijuru ni vyiza. Umwana adahanywe abikigaba guhanwa ni vyiza kuko naguhana agwana gukunda. Ari ndirimbo kera nkiri umwana numva bavuga ngo mpera umwana icyo akunda mumere umwana icyo ashatse. Umwana wawe icyo ashaka cyose interpretation yiwe ijana n'uko angana. Ashaka gusaba mana papa ndeka nkine nijya mbugita wacumuha agwa amenyo shaka shokora uraza amenyo ngeneza kumugira nabi wacumuha. Rero wewe urafise responsibility yo kumenya icyo umwana wawe. Imana ishimwe. Rero nukumenya ko Satani arahari kandi turamugwanya. Abanyefeso 6:12 havuga ngo tunigana se nyama n'amaraso sivyo tugwani n'ama-autorité ama-esprit méchant birahari. Uhindure ukuntu ugwanya Satani. Amen. Umuhindura gute? Ureke kuja kuri niveau ya Satani. Haleluya. Uje muri niveau yo kwa muri hamwe na Kristo mu Mana. Uje muri position aho Satani aguhunga kubera abonye Kristo muri wewe. Uje muri position aho n'abana b'abantu bakora ivyo barekuriye gusa mu ijuru kuko ahantu hari telegide ariko ari guidé par Dieu. Tusome uri murongo muri Yohana 10:19. Jean chapitre 19. Ninganabereke ikindi kintu cyanyuguriye amaso gose. Aha ni inkuru ya Yesu ari imbere ya Pilato bagomba kumubamba baramubaza ibibazo umusomye icyo gice cyose Yesu aricecekera ntiyishura ariko harageza ahantu bakora ahantu bituma adashobora guceceka. Soma ngo 10. Nuko Pilato aramubaza ati ntaco umbarira. Voilà, tu ne parles pas, nuvuga kuko ibintu byose yavuga Yesu niyishura yaguma aceceze gusa. Aha.
ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura canke mfise ububasha bwo kukubamba. Umviriza, ndafise ububasha bwo kukucrucifia, kukubamba canke bwo kukurekura. Nashaka babwire ko iyo niyo message Satani yahaye abana b'Imana benshi no musi. Satani avuga ati jewe ndafise ubushobozi bwo kugutwara ubuzima, ndafise ubushobozi bwo kubriza iyo mariage, ndafise ubushobozi bwo kugira ingumba avi. Oh, nyatsi basogokuru baradukwegeye ubwo bushobozi, ariko aragutera ubwoba ko bufise, kandi abana b'Imana benshi bavyemeye. Si jewe muri famille wacu niko bimeze. Ariye grand-père yaragwaye gutya, byabaye gutya, iwacu bose abakobwa ntibagira mariage, ama fausse couche nivyo muri famille. Ubwo iri terrorisme ya Satani. Haleluya. Uyu aya majambo avuze niyo Satani akora kubwira mutima wawe, ndafise ubushobozi bwo kukubamba canke kugira gute, kukurekura. Kandi uravira amaso y'umubiri yarabufise, kuko yarafise le pouvoir ya empereur ya César, yabahaye yuko ari washobora kwica. Yari mwamukiriro bango arica gakiza. Patron ashobora ati umviriza, jewe nakwangajije, ndasi ubushobozi bwo gukwanikira iketu bunyene out gacisohoka. Abantu baratrambra imbere y'abashefu babo, ababosi babo, kubera iki? Reka sha ankure. Yo afite ubushobozi bwo kunkura kandi arabufise ivyo ubona, ariko nashaka uve muri iyo mentalite, ubenye nimba warazukanye na Kristo. Nimba ubugingo bwawe waraburekuye, ubugingo bwawe n'ubugingo ntupfa, nimba wararekuye amaintere yiwawe, inyungu zawe, guzawe, couleur yawe, ivyo uprefera, nimba arabihamvye bitakivuga, nuko bivuga bwa ati désolé sinkibaho. Nimba warageza aho hantu, nashaka cyo wishura Satani uko Yesu yishuye Pilato. Haleluya. Pio yamwishuye gute? Yesu aramwishura ati nta bubasha wari ufise kuri jewe. Keza ngaho. Nta bubasha? Nta bubasha? Ariko turazi ko ufise Pilato. Niko namukuvye bandanya. Nta bubasha ufise kuri jewe kiretse ubuhawe buvuye hejuru. Indira. Nimuko ntahura. Nta bubasha ufise kiretse, suramuti kiretse. Ntabwo ufise kiretse. Satani kumubwira uti kiretse. Ntabwo kwise hasi nuko yakuwarekuwe. Nta bubasha ufise kiretse ubuhawe apana kwisi. Amen. Haleluya. Nabwire. Sizabwire muje kuri boss banyu. Kiretse. Ariko numenye ko kiretse adashobora kugukura, kiretse nashobora kuguta hanze, kiretse nashobora kukwica, kiretse nashobora kugubiza muri sterilite, kiretse nashobora kugira ikimuga, kiretse nashobora gutera accident y'umuduga wawe, kiretse. Birakomeye. Yesu avuga ati aho kuri ngo ni Pilato, kiretse. Wowe ufite ububasha, yashatse kumbwira ati wowe ufite ububasha ahano, aha ku isi nivyo ndavyemeye, ariko hari ubundi bubasha bwo mu ijuru. Ubwo mu ijuru nibwo bukontora ubwo ku isi, ubwo mu ijuru buradomina ubwo ku isi. Bashaka kubwira ati wewe ntushobora kugira ubuzima nk'ubu, ntushobora kuba mu nzu nk'iyi, kuko hari amashuri utaronse. Nivyo ni kwisi vuga, ariko kiretse uwo mwijuru aragufuta ivyo kwisi. Imana yo mwijuru kenshi yashaka gukoresha ama diplome yo kwisi, ariko ishatse gukora yahaba itahaba, igishaka gukora irabikora. Kuko Imana nigendera kuri gahunda y'abana b'abantu, Imana nigendera ku mategeko y'abana b'abantu. Imana nta demokrasi baho. Imana nivuga ngo la majorité bashaka ibi. Kuko ngaha Imana ivuga ati jewe ivyo nshaka, abantu nsigaye kuranga bashaka ibiki. Haleluya. Nta bubasha ufise kiretse. Haleluya.
urashobora kumubwira ngo naco nzovamwo uzovyara kuko washizemo menopause. Uvyumva? Satani ashobora kugira ati wowe waraciye nta mwana ashobora kuronka. Nivyo ukuravuga. Kiretse wo mwijuru yovuga ngo vyara, nimba Sara yarashobora kuvyara, nanje ashobora kuvyara. Nitugendera kuri gahunda y'abana abantu, tugendera ku mategeko y'abana abantu, amategeko yacu iwacu si hano. Iwacu ni hehe? Mwijuru. Turi ingenzi, turaba ambassadeur, turaba serukizi, tuserukira umuntu ari hariya, hari ngaha physiquement, ariko ari ngaha biciye muri twebwe. Ayaya 12 rero amaze kumubwira mbere nababwire hari ubushobozi bwa confession. Amen. Ndashaka umenye ko igihe cyose uzobwira Satani amajambo ahwanye n'ijuru zomushize hasi. Kenshi Satani aguma agaruka kuko utavuga. Ivyo uvuga ni bibi. Ivyo uvuga no kwihebura. Mana kubera iki jewe ayo majambo nirukana Satani aramukugota. Kubera iki abandi wamoye iki? Ese ubwiza bwanje basa nkabura umugabo. Ntibikwega Satani, ntibikwega Imana, bikwega Satani. Aya majambo yose negative atuma Satani ahubwo agamagara abandi. Yesu yavuze ngo haleluya, daimoni umwirukanye. Amen. Akagaruka agasanga washizeho amakaro nkaya, ntiyinjira, abanza gusubira inyuma kuzana abandi 7 fois plus méchant. Yesu aza kwitodomba avuga ati hey, twubuye ribuze tumuhohoshe kuko niwe dushaka ko avuga langaje yacu. Hindura imvugo, hindura inyifato, umirako, ihishe muri we, ugumeyo, hariya niyo bikoreka byose. Amajambo Yesu yabwiye Pilato yase pouvoir idasanzwe. Haleluya. Ntiyizera Imana y'ukuri, ntiyizera Imana ya Abrahamu, ariko aya majambo yasohokanye bombe. Acha shaka kumurekura. 12 soma 12 mubirize. Uhereye aho Pilato, uhereye aho de ce moment Pilato arondera uburyo bw'uko yomurekura. Yabyumvise subiramo. Uhereye aho avuze ngo kiretse acharondera uburyo peka no murekura gute. Satani haramaje muvuga ntavyo umenye ko yahunze muga yahunze. Jewe uyaza ngo Imana yo mwijuru yoshaka ubunyene sidosama. Satani avuga yabimenye gute? Ninde imubwiye? Hari amajambo uvuga Satani agahunga agenda agashita ninde yabimubwiye? Satani ashaka nitumenye ukuri, ashaka tume twidoga, tuvuga ibintu bibi gusa, tuvuga kazoza yacu mbi gusa, bigatuma umbiriza notanga kwiganyira, bikagera aho udashobora gusenga, ugaheba gusenga. Hariho fete mu kuzimu. Jambo nyuma bavuga ngo umuntu umwe yihanye haba fete mu ijuru, umuntu umwe aheje gusenga haba fete mu kuzimu. Njye navyongeye ngo njyanze muri Bibiliya. Abamfete mu kuzimu baranezerwa ati kubita gose nondera ikindi uwoshe buya bwana bwose ubumare. Kwereke uko widoga uri kurakogota, ariko vuga uti ibi byose ndimwo Imana mu ijuru irabibona. Ninaniwe kunkiza, ninaniwe kunkura muri zingorane, irabizi kandi si umunyamahanga, ndi umwana wayo. Hari isezerano, ubushobozi bw'isezerano nukubugendera ukabuvuga. Hari isezerano hagati yawe n'Imana yawe. Vuga yuko ari ubushobozi. Mwibutse amaraso yasesetse ku bwawe, mwibutse icyakoze ku musaraba. Colossiens chapitre 2 ndibaza verset 14-15 havuga yuko il a été cloué. Nuko yuko icyete cyatwagiriza yarakicubitse ku musaraba, condamnation yose yarayibambye ku musaraba. Satani utanga kumubisa amajambo ukura mukubita hasi, wamuyatura iminsi yose. Mu gitondo ushima Imana, ubwire Satani ko atabushoboza gufise ko, ubwire Satani ko utakibaho, ko ari Kristo aba muri wewe. Ubwire uti mbega urangubita nkubita gute jewe? Ndikiziga n'umurambo. Ukubitande ukubita umuyaga simbaho, singibaho. Cyafera mu metre Yesu ubuzima bwanje burahishije. Daniel 3
Daniel 3 nimuhasome nimukore mwanya hasigaye iminota mike. Daniel 3 muze gusoma 15 18 18 abahungu namvuga kenshi Shadrach Meshach Abednego sivyo. Umwami yabwiye ati murashaka kwanga gupfukamira kigomana canje rero ngira ndabaturire ndabice. Mbega yabaje kibazo ngo ninde bakura mu kiganza canje, ngo ninde yabakura mu kiganza canje. Niko Satani akubwira, ninde mbwira jewe nganyene ni jewe nicyangakiza wewe ninde gukura nga. Haleluya. Bande basore baramubwira ati Imana yacu irashobora kudukura muri ryatano ry'umuriro. Irashobora navyo ngo irategerezwa. Mavyumvise bavuga Imana yacu nitegerezwa irashobora. Nkuko ishaka kutabikora ataruko inaniwe mugo ko bishatse ko duhirayo, ariko irashobora kandi ngizodukura mu kiganza cyawe. Haleluya. Ayo majambo arakomeye. Gute izokura mu kiganza cyawe? Hamwe bohirayo yobakura gute mu kiganza cyayo cyayikiwe cyane bukaneza. Hamwe yobatera mu muriro bagasha bagapfa bajya ngo batatu. None Imana yobakura gute mu kiganza cyiwe? Kuko acaja muri paradizo baja mu ijuru. Haleluya. Uwishije muri Kristo nahomba, niyapfuye aca mu ijuru. Satani ntashaka kubimenya. Haleluya. Niyo kintu gitera ubwoba uravuga ati nivyo ndashobora gupfa ariko naho nopfa wewe genzura mu ijuru, wewe uzoguma gehena uzora mu muri udashira uzobona affaire ariko genzura mu ijuru. Amen. Ari bine nashaka gusoma mbwa sayine yageze akora umuhandike Samueli wa 2 check cha 16 umurongo wa 5 2 Samuel 16 verset 5 à 12. Mwandike gusa kuko nanashatse ko tuhasoma ariko nashaka kwabwira gusa igituma ntakunze ni gihe Daudi mwami Daudi 2 Samuel chapitre 16 verset 5 à 12. Umwami Daudi umwana we yaramugumukanye ashagira kudeta murayizi nkuru sivyo. Muri ico gihe nyene hacazo ariko n'ingabo ziwe umwami ndabwire kera umwami yari umwami nyene si ibyo kuvuga ngo abami bo muri mwami kazi bo muri oya umwami yari umwami nta bashinga amateka bari hari nta bakenguza amateka bahari nta ki niwe alpha na omega kwisi. Umwami rero ariko n'abagarde biwe n'abagatokoro biwe n'ingabo ziwe n'abantu bamwegereye haza umuntu aratuka tanga gufata ibivu adutera amutuka amuvuma avuma umwami. Gerageza tureke umwami gusa umupresident cyangwa umuministri cyangwa umuntu akomeye akora atukwa n'umunyagihugu asanzwe ngaho amutuka amuvuma. Abagande dikoro bavuga ati basharavuga ati bakabara Daudi arahoze. Umwe rero yarizere nka Petero aramwegera avuga ati muruhusha ndamuca umutwe iyo mbwa ipfuye. Nyamajambo yakoresheje Daudi avuga ati ntimumukoreko mureke kuko niba Imana yitwa ya mana twavuga kiretse niba yaretse umuhungu wanje akanga umukana nujya musazi ariko arabikora kuko Imana niyo yamutumye kubikora. Mumureke rero ikibazo sujya ntiyari gushobora kubahuka kunyegera Imana itamurekuye. Haleluya. Yaratahuye neza yuko ukuntu yararinzwe ahantu yarari uwo musazi yaciye dabo yamwegereye gute. Rero hari ibintu bishobora gushikira kuvuga uti birinze bishika hariho mission y'Imana. Haleluya. Rero majambo make twige kwihisha muri Kristo hamwe na Kristo muma kandi umuntu ari ngaha atarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Biyo uyakora soma haguruka gatowe. Biyo haguruka muze kuraba umukozi w'Imana kugira mushobore kwakira gakiza mwami Yesu mwambikire mu buzima bwanyu sivyo kuko iyo byose navuga ntibishoboka utarakira Yesu mwami n'umukiza. Amen. Ariko twige kugira karuhuko muri Kristo. Haleluya. Tureke kwigwanira tugume dusenga iminsi yose tutidodomba twemere gupfa kuri kamere yacu kandi twatura amajambo y'Imana aho hari ubugombe bw'Imana. Satani azohunga ivy'Imana gutegurira bibe ku buzima bwawe ndiho abaho umugisha.